Igice ca kabiri c'uyu mwaka w'ishure carinze kirangira abakutsakivi bo muri iyo komine ya Gishubi batigeze bahabwa agashirukabute kabo mu gihe abavyeyi bo batasivye gutanga amafaranga bagenewe. Abaganiriye na RPA muri abo bakutsakivi babona ko bibagiwe kuko atahandi nabo bakura ikibafasha nk'uko bivugwa n'umwe muri bo. Abavyeyi bayatanga igice gitanguye, none igice cose ca kabiri kinze gihera twebwe ababenevoli tutigeze turonka n'urufaranga na rumwe, tukaja twibaza ikibazo none ko tuzinduka imisi yose tugenda kwigisha abana b'igihugu n'iki gice cose baca bibaza yuko isabuni tumesesha agahuzu amafaranga yose aca ava hehe. Mu gihe igice ca gatatu catanguye abakutsakivi basaba ababijejwe ko amafaranga abavyeyi babatangira ko yokoreshwa igikorwa yagenewe kugira nabo bashobore kwikenura. Uno musi igice ca gatatu catanguye, rero dusaba yuko botwumvira amafaranga abavyeyi baba batanze agaheza agakora igikorwa yagenewe. Ikindi abo barezi bavuga nuko iyo babajije abayobozi ata muco babaha uretse kubabwira kurindira. Abayobozi iyo tubabajije nabo nta muco usanga bafise, tubwira ati nimurindire ko bariko barabikora. Rero dusaba yuko bodutunganiriza kugira ngo tugononokerwe tuze tuje kwigisha abana b'igihugu. Abakutsakivi bo muri komine ya Gishubi basaba ko botunganirizwa bakabaha ako gashirukabute kabo kugira bakore bagononokewe bigisha abana b'igihugu umutima uri munda.